ariko Bibiliya ivuga ngo ugutanga kuzana umugisha gusumba guhabwa. Kandi nasomye n'irindi jambo ry'Imana riri mu vyanditswe vyera rivuga ngo unkorera data wo mwijuru azomuha icubahiro. Ejo bundi nariko ndigisha abantu Bujumbura ndababwira ku bintu bijanye no gutanga, ndababwira ngo nimba hari ibintu bibiri bitegerezwa kubaha umugisha mu buryo bukomeye cyane no gutangira Imana ibijanye n'ibisabwa mu Mana mu nzu y'Imana, mukongera mugatanga ibisabwa mu gihugu ico bita ikori cyangwa amataxi cyangwa ibindi bintu. Nariko ndabwira ishengero ndababwira ngo igihugu nigishobora gutera imbere abenye neco batagiteje imbere. Ndatangazwa rimwe na rimwe mbere n'abakristo, mwebwe iri jambo narivuze ni Bujumbura ndarivuga naha iwanyu, nimba hari ikintu kitokubuza kuzoja mu ijuru, kuko ni icyaha abantu batihana mbere baba bazi ko batihanye. N'abantu usanga bakora ubuzi butandukanye ubuzi bwo kudandaza canke n'ibindi, bategezwa gutanga amataxi canke amakori y'igihugu, mugabo bagakwepa canke bagacereremba bakumva umenga ko batababonye nta ngorane, canke bagatanga ibidashitse. Ndabibutsa yuko ivyo mukora byose Imana irabibona. Yesu adufashe cyane. Birasaba rero ko kugira igihugu gitera imbere mutanga amataxi, mutanga amakori, mbere kugera ku rugero atari bo babimenya, ahubwo wowe ushobora gutanga n'ivyo batari bazi kugira ngo igihugu cyawe gitere imbere, kandi kugira ngo ube mwizigirwa imbere y'Imana. Nimba hariho taxi utatanze imbere y'Imana birashobora kukubuza kuja mu ijuru, nk'uko kudatangira taxi Imana yasizeho ico bita amashikanwa canke ikigira 10 birakubuza kuja mu ijuru. No mu gihugu rero ishengero nirishobora gutera imbere ritatejwe imbere na beneryo. Nukubera iki? Ibi byuma bigugwa amafaranga, ahantu nk'ubu murapanze hishurwa amafaranga, izo ntebe ibi byose bikorwa byishurwa amafaranga. Nimba rero abakozi b'Imana bariko barababwira ngo mukorere Imana, mutangire Imana, ibi bintu nimuhave mwibaza ngo nibipfubusa, kandi mwibaze mumenye neza ntabwo iwacu ari ngaha mu isi, iherezo tuzoja mu ijuru. Kandi nitwaja mu ijuru Bibiliya ivuga ngo umuntu wese azohabwa ingero ikwiranye n'ivyo yakoze akiri hano mu isi, akiri mu mubiri. Yesu nashimwe cyane. Bisigura ngo ibikorwa uri kurakora mu gufasha abakozi b'Imana, mu gufasha mu nzu y'Imana, mu gufasha imfuvyi n'abatakazi, mu gukorera igihugu, mu gukora ibintu byose Bibiliya isabwa, ivyo uzobironkera ingero, kandi nutabikora naho uzobironkera igihano. Yesu adufashe cyane. Ndabatera intege rero nimba bariko baravuga ngo kora igikorwa iki n'iki n'iki, ni inyungu yawe, ni inyungu yawe, si inyungu y'ishengero. Oya, ndibaza neza si inyungu y'umuntu n'umwe, ariko ni inyungu yawe, kuko igihe kizoshika tuvanwe hano mu isi, kandi Imana niyatwakira izobanza kutubaza ivyo twayikoreye, umumaro twamaze hano mu isi, ivyo twakoze hano mu isi, y'ibintu bitari bike, ingene nagiye nkorera Imana, ivyo Imana yagiye inkorera, ingene Imana yagiye ingirira neza, inkorera ibitangaza bikomeye cyane. Gukorera Imana nta guhomba kurimwo. Imana ishimwe cyane. Iduha ubuzima, itubikira byinshi. Nta muntu yakoreye Imana agafasha imfuvyi, agafasha abatakazi, agafasha abarushe n'abananiwe. Ndakwibutsa ikindi kintu uzokora gikomeye kizozana umugisha. Ntuze wigera ukorera Imana witeze inyungu ubwo nyene, kandi ntuzufashe uwo mungana nk'uko umenga uramuguranye, uzufashe wa wundi umenga ntazogusubiza. Ni Imana yo mu ijuru izoraba igakora ngo uyu muntu kubera yankoreye atakoreye abantu, reka nanjye ndamushumbusha. Rimwe na rimwe abantu ku rugero bangana bazavuga ngo urya reka ndamuterera ibi kuko nanjye ninagira urubanza azonterera, reka ndamufashe. Urya nawe ukamengana ugucingera, ico gihe ntuzoba ukoreye Imana, uzoba umuguranye kuko nawe azokwishura. Ariko ngomba ndababarire, korera Imana atanyungu. Bibiliya ivuga ngo muterere ibyo kurya byanyu ku mazi ngo muzobishumbushwa igihe mutazi. Korera Imana ahantu ugeze kuri babandi ubona atanyungu utiteze ko bazogusubiza, hanyuma bikore ku mutima w'Imana, niho bizoza bifise ikintu kinini cyane. Rero ico ndakivuye ko
cyari icyo yari yavuze ku ntambamyi mwahuye nazo. Iyindi ntambamyi ya kabiri ntatebako ni intambamyi ijyanye no kwibwa, mwahuye nayo. Iyo nayo yavuze ijambo ngo baba babyibye bajya gutanguza ishengero. Nibaza iryo shengero ryoba ari ryo kwa Shetani, ntabwo ryoba ari iry'Imana, nta n'inyungu yo bifise. Ariko ndazi ko Imana ishoboye byose. Bigeze kutwiba ibyuma, ndasenga Imana, tubibona inyuma y'imyaka 3 biragaruka. Ndavuga ati ibi byuma iherezo Imana dusenga izobizana inyuma y'imyaka 3 birafatwa biragaruka byose. Kandi bari batwibye hamwe n'ibindi byuma by'abandi bantu aho byari bibizi. Baravuga ngo Imana musenga rero turabe. Ndababwira ati twebwe Imana dusengira hari kandi irashoboye. Ndabyizeye ngo nibizane rero turabe, ngo nimusenge turabe. Ndavuga ati Imana ishobora kubizana cyane ntinabizana, niyabona bikwiye, ariko ngiye gusenga kugira ngo Mana wemeze bariya abantu ko ari Imana dusenga. Erega mu myaka 3 hafashwe iby'iwacu gusa, iby'iwabo ntibyabonetse. Rero inzira ni zibiri, Imana irashobora kubigarukana, ndafise ibyizigiro. Kandi bitanagarutse Imana irashobora birashobora kugenda mu ubwo buryo, igomba kuraba kwihangana kwanyu no gukora kwanyu. Ariko icyo nzi ubukwiba niyigera kuruta, ndazi ko tuzoronka n'ibiruta cyane ibyo, kuko Imana dusenga niyo kwizigirwa. Imana nishimwe cyane, ni nyabushobozi. Rero icyo kintu ni ukwihangana. Reka ndangirize ku cyanyuma kijyanye n'amajambo y'abajambo yoba yarabaciye intege. Nimuhumure, nta muntu n'umwe akorera Imana mu kuri no mu mpemu adashobora guhura n'amajambo, kandi Satani yoba atahari. Shetani ibikorwa byiwe umva, reka ndabibutse. None nimba barubahutse Yesu bakamubwira ko ari umunyabinyoma, bakamubwira ko icyamuzanye ari mbere, bakamwita ko ari umukuru w'abadayimoni, ari umukuru w'abasambanyi, mbega ibyabaye ku giti kibisi hari akantu icumye, siko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko hampande y'ibyo bavuga, icyo ukwiye kuraba gusa cyangwa ikintu kintera ubwoba, naho wumvuga ko amajambo ameze gute, ariko umutima wanje ntunyagirize ko ibyo bamvuze ari ukuri, icyo gihe mba amahoro jewe. Nicyo kintu kikwiye kikuremesha gusa. Nayo ubundi ntuzobuza abantu kuvuga pastori, oya, nkuko utobuza inyoni kugwa ku giti cyangwa kuguca hejuru. Nta munsi n'umwe inyoni woyibuza kuguca hejuru, ariko icyo woyibuza uyibuza kwikwarikako ngo iguhagarare kikwarikeko, ariko guca hejuru irarengana. Haleluya. Rero namwe nimuhumure, bazobarementaniza, bazobavuga hariya muri Matayo 5:11 baravuga ngo bazorementanya, bazovuga ibintu byinshi, ariko ibyo ntibibaca intege, ngo niko n'abahanuzi ba mbere babagirira. Turaje kuva mu itanguriro gushika mu iherezo, ayo makuru yabayeho, batobiya babayeho, basanabirake babayeho, bavuga amajambo y'icyavuto. Ariko ikintu gikomeye gusa, uraba ko icyo kintu bakuvuga ko kitabaye, kutinya Imana, wubaha Imana, ibindi mu bireke bihuhute. Ikintu cyose gifise umwanya wacyo, kandi iyo kitari cyo kirarengana, hama ibintu bidakomeza. Yesu abahezagire cyane. Nimuhumure rero ko mwavutse mukabaho, muzovugwa, kandi bazobavuga ibyiza, babavuge n'ibibi, bazobavuga ibintu byose bitandukanye. Ariko ikintu gikomeye, Yesu yavuze ijambo rinezera cyane ngo bazobamenyera kubyo mwebwe mwami ibyama, babavuge mwami ibyama byiza, babavuge mu bihoze, babavuge mubandanye musenge, muvuge ubutumwa bwiza bw'ubwami, mugarura abantu kuri Yesu, mutange indero nziza mu bicitegererezo, hanyuma ibyiza mukora bizotsinda ibibi ariko baravuga, hama namwe mwibandanirize. Yesu abaho umugisha. Reka dusengera ibyatanzwe. Nsome ijambo ry'Imana. Mana, turasengeye abagukoreye nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Hezagira abagukoreye, hezagira abagutangiye. Mu kanya dufise mwami, ubaho umugisha, ubahezagire kugera ku rugero rukomeye. Icyubahiro kibi cyawe, amashimwe aba yawe mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana bwiza bwa Yohana n'amajambo mubandanye, igice cya 14 umurongo waho wa mbere. Kandi imbere yuko dusoma ayo majambo, turaza kubibutsa ijambo ry'urufatiro bavuze ku munsi w'ejo. Ariko reka dusome iryo jambo
niko ndasenga Imana yampaye iryo jambo, Imana yampaye iryo jambo, Imana yampaye iryo jambo. Abariko muratanga ibyabigira 10 twabisengeye mu binyarutse mu bubangutsi tuje mu ijambo ry'Imana. Hari umusomyi mwiza cyane twagendanye fone hariya dusome ijambo ry'Imana. Mbona bayimuhaye dusomere n'ijambo mumenyeye, ariko hari icyo Imana yambwiye ejo. Mwarumvise icyo Imana yavuganye natwe, ubu naho hari icyo Imana yavuganye natwe mu ijambo ry'Imana. Dusomere umurongo wa mbere, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo waho wa mbere. Numvise Yesu hari amajambo meza yavuze ubwiwe. Urasoma shaka ndakubarira ukuza urasoma. Hariho amajambo, hariho imirongo uzura simba, ariko hera kuwo murongo wa mbere. Dusoma mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi, iyo abatariho banabibabwiye. Amen. Amen. Dukomera amashyi Imana n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi ngomba ko tuvuganira ijambo. Imana ishimwe. Uyu munsi Imana yakuntumye biciye mu ijambo ry'Imana, irambwira ngo ndakubarire ngo ntuhagarike umutima wawe. Imana ishimwe cyane. Ni ijambo tugiye kuvugana. Yesu yabwiye intumwa, ishengero, intumwa zahagaritse imitima iki gihe yagomba kuja mu barabura icyo bafata. Baravuga ngo aha hantu ko abayuda baduhagurukiye, ko abatugwanya ari benshi, ko shetani mbona umenga arakora, ko twari tunezerewe turi kumwe na Yesu, turi kumwe n'umwami wacu, none akaba avuze ko agiye kugenda. Tuzosigara he? Bizogenda gute? Mbega iherezo nirihe? Imana idufashe cyane. Umutima w'intumwa uwahagarara, barabura icyo bafata n'icyo bareka, ariko Yesu arabaraba arababwira ngo humura, ntimuhagarike imitima yanyu. N'iri jambo nanjye ndakuzaniye ngo ntuhagarike imitima yawe, ntuhagarike umutima. Ndazi ibiduhagarika imitima birahari. Imana idufashe cyane. Ntuhagarike umutima, intambara si yawe. Ntuhagarike umutima, nta kintu na kimwe ubasha guhindura atari Imana yonyine yohindura ibitari bike ku buzima bwawe. Nasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kindi kintu na kimwe ngo naho wohindura agashatsi ngo kere ntikokere, ariko nagomba ndakubwire ngo iri jambo rije ku buzima bwawe. Imana irabona abantu bahagaritse umutima kubw'amagwara, kubw'ubukene, kubw'amagaragazwa, kubw'intambara, kubw'aho kuburaho kuba, kubw'ibintu bisuriranye, kubwo mu rugo, kubera umwasi shetani. Uyu munsi rero yakumbariye ngo humura, reka guhagarika iki? Reka guhagarika iki? Ni iri jambo ry'Imana rikomeye, kandi jewe naremeshejwe cyane mu buryo buhambaye cyane. Ijambo rigira ubushobozi rivanye n'urivuze. Nivyo? Ijambo rigira ubushobozi rijyanye n'urivuze, kandi rikagira ubushobozi rivanye n'uryizeye. Kuko umuntu avuze ijambo rigira ubushobozi mu buryo bukomeye. Hari umuntu avuga ijambo mu mwanya muto cyane. Imana idufashe cyane. Ibintu bigahinduka mu mwanya muto, kandi ari umuntu. Karitsiye waba bigahinduka, aho waba bigahinduka, ibintu byose. Ijambo rero rigira ubushobozi rivanye n'uwabivuze. Ahantu Yesu yatubwiye amajambo agomba kutwigisha mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere yagomba kutubarira naho turi hano mu isi turuhijwe, tunaniwe, aha mu isi ko atari wacu tuzohora, ariko aratubarira yuko hari ahandi tuzoja, kandi aho hantu tuzoja yahateguye neza, hari amazu meza, hari ibihe by'agaciro, kandi abamaze kujya aho hantu n'iyi saha turiko turavuga aha turushe babo baranezerewe. Yesu adufashe cyane. Aratubwira ku by'ijuru, aratubwira ku bya hano, kandi
ibi bintu sinshobora kureka kubibabwira kuko intumbero yo kuza kwa Yesu yari karategura abantu abategura ko bategerezwa kuzoja hehe mu ijuru. Kandi natwe nk'ishengero ntabwo twokwibagira kubabibwira inyuma yo kurongora, inyuma yo kurongorwa, inyuma yo kuvyara, inyuma yo kuronka amazu, inyuma yo kuronka imiduga, inyuma yo kugubwa neza hano mu isi tuhafise umwanya muto, ariko intumbero dufise niyo kuja mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu adufashe cyane. Kandi nagomba kubarire ngo ni byiza kurondera ubuzima hano mu isi, ni byiza kwiga, ni byiza gukora ibikorwa byose, ariko ibi bikorwa ukora ubikora uzi yuko ushobora kubisiga hano, ushobora kugenda bidaheze, ushobora kugenda atanumwanya, atanubihaye, atanubiraze, mbere atanagaciro bishobora kukumarira inyuma yo kuva hano, bitume ushira umutima kubiri mu ijuru. Ijambo nimwaryumvise neza. Yesu adufashe cyane. Igituma nza hano Igitego ntabwo nza kugira ngo mumpe ibi biseke munkorere n'ibindi byinshi. Namenye yuko jewe Imana yampamagaye kugira ngo negeranye ishengero ribohoke hanyuma rizoje mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Cyo gituma sengera abantu ibihe byose, umwanya wari wose. Ibujumbura Pasiteri arabizi, tuba dufise akazi gateye ubwoba gakomeye cyane gose. N'ubu ijoro ryose bamye bariko barampamagara ku bitaro, abari ku bitaro, abavuye hirya no hino abagwaye. Ku munsi usanga shobora kwakira abantu barenga nk'amajana 3, amajana 4 bagwaye. Dufise ibikorwa biteye ubwoba Ibujumbura, dufise ukuruha. Kare abakozi b'Imana bari Bujumbura n'abasenzi bambwiye amajambo nsanga bararushe, imitwe umenda ya igomba imeneke bafise ibikorwa. Ndavuga ati mwebwe hagarara iminsi 2 mubanza muja ahantu murindira iminsi 2. Hariho n'abasenzi byanse ko bavyuka kubera ukuruha. Hari umuntu twasengeye hirya y'ejo amasaha 6 baramuroze ari umusazi, ava muri Amerika baramuvura birananirana, aragaruka araba umusazi ari ku miti yindi y'abasazi. Turamusengera amasaha 6 kuva 6 gushika 6. Turaruha ba Fredini bari ngaha, turaruha, ariko kuva tuhejeje kumusengera haraheze iminsi 3. Iyo muntu yari umugabo akomeye. Umunsi wa mbere bamuzana naratinye ariruka. Abagabo bamufashe nuriya mwarimu ubona akomeye cyane, n'uwo mugabo akomeye Imana yahaye inguvu. Ndatinya vraiment ndi mu biro, ndabwira ati muzi. Nibo bashoboye kumufata, ari umusazi ateye ubwoba. Ariko iyi saha turiko turavugana kuva ejo Imana yaramukijije hirya y'ejo, nejo ni muzima. Mama we yambariye yaramenaguye imiduga, yarononye ibintu byose, inzara asambura, bamuzana boshe. Ariko Imana kubw'ubushobozi bw'Imana amasaha 6 dusenga uyu munsi kuva ejo no mu gatondo bambwiye ngo ni muzima. Haleluya. Twarungitse abantu baramusengera, turamusengera, duca tubaha abanyezi, tumushyira ko basenzi bamujyana muhira. Barara ku izamu 3 mw'ijoro, 3 mw'ijoro, 3 mw'ijoro, kumuranga kaza ijoro bararayo, birirwayo bararayo. Ubu yabaye muzima, ubu yabaye amahoro. Ibikorwa turiko turakora bene data, wowe niwatangura gukorera Imana, kora nk'umuntu azohembwa n'Imana. Tunyage imitima nk'uyo yari umusazi, abadayimoni bari baramwigaruriye, ariko turamwatse shetani. Bagomba korera Imana, nivyo Imana ishaka. Yaba ndi nkawe mbantaye. Haleluya. Nivyo Imana ishaka. Dusanga turiko turasengera abagwaye amakanseri bagakira. Rega Imana irashoboye. Imana irashoboye. Navuze nze n'urivuze si twebwe dukiza, ariko n'Imana igira gute ikiza. Yavuze usomye muri Zaburi y'103 wereye ku murongo wa mbere havuga ngo ikiza indwara izo arizo zose n'izari zarananiwe. Usomye muri Luka igice cyose cya Luka cyangwa igitabo cyose cya Luka kiri
ririmo ibitangaza gusa Yesu yakoze akiri hano mu isi, azura yirukana abadayimoni mu basazi, abatavyara, ingumba, abagwaye ubutinyanka, ibimuga byinshi, akiza abana bo kwa Yayiro. Yakoze ibintu bikomeye cyane, arabavura. Ahejeje kubakiza aca aravuga ngo ndagiye, hanyuma namwe mwebwe musigaye muzokora ibiruta cyane ivyo nakoze. Aca duha ubushobozi, aravuga ngo ndagiye, ahasigaye n'ahandi. Twebwe si twe dukiza, duhamagara Data wa twese agakora ibitangaza mu bantu. Kandi ijambo rirambwira ngo uko yamye ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azohora. Yamye atabara, yamye aruhura, yamye aharira ibyaha, yamye akiza abagwaye, yamye ari inzira n'ukuri n'ubugingo. N'uyu munsi aratakora, kuko ishengero riracyari mu isi. Mbega nawe uragomba ko hari icyo gukorera kuri uyu mugoroba cyangwa kuri uyu munsi. Imana yo mu ijuru yumva amasengesho, Imana yo mu ijuru yumva gukora kwawe. Icyo wifuza uhereye uyu munsi, Imana igikore mu izina rya Yesu. Cyo gituma Imana yabiravye ikavuga ngo nimuhagarike imitima, naho muri mu mageragezwa menshi nimuhagarike umutima, ndi Imana yanyu. Nimuhagarike umutima naho isi yabahindutse, naho muri mu mageragezwa menshi nimuhagarike umutima, ndahari, ndi Imana yanyu. Yo, ndakunda Imana ivuze ngo nimuhagarike umutima. Wari uhagaritse umutima ku ishuri, wari uhagaritse umutima hamwe, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ushoboye kudusomera naravye naryohewe cyane igihe Yesu yavuga amajambo nk'ayo ngo nimuhagarike umutima. Ica yerekana Imana. Dusomere ku murongo wa 10 turabe tunyarutse kugira ngo turangize. Soma umurongo wa 10 n'uwa 11. Numva nafashijwe gose. Izina Yesu Kristo. Ntiwizeye ko jewe ndi muri Data, na Data ari muri jewe. Yego. Amajambo akomeye Yesu yabwiye abantu ngo Yesu munyizere. Imana ishimwe cyane. Yarivuze ngo mbega hari umuntu yizera Imana ari hano? Oya, hari umuntu yoba yizeye Imana ari hano? Mana yo mu ijuru, urizeye Imana by'ukuri? Urizeye Kristo Yesu yapfuye akazuka? Hamwe wo mwizera, kamenya ubushobozi bwiwe, kamenya imbabazi ziwe, kamenya urukundo rwiwe, woca uryama ugasinzira ukavuga ngo ko nakurikiye umugabo w'abagabo, ko nizeye Imana ishoboye byose, ko nizeye Imana itananirwa, ko ariyo yambariye ngo munyizere jewe hamwe na Data. Naho woba wabuze aho uryama ukabura iti, uyu munsi wonjurira kuko tuvuga ati kazima ndi muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Oya, Imana ishimwe cyane. Nimuhagarike imitima ariko mwizere Imana. Jewe ni jambo riranezera mwa bakozi b'Imana. Ariko twizere iki? Ariko twizere iki? Umuntu ushobora kumwizera akaguhemukira, ivyo nibisanzwe, ariko Imana yoyo ntihemuka. Umuntu ashobora guhinduka bamukoreye ibyiza byinshi, ariko Imana ntihinduka. Nagomba mbwira umuntu wese afise ikintu kimuhagaritse umutima uyu munsi, yumve ko yizeye Imana, acarema Imana. Namye ndayiraba. None ejo twari ku ijambo rivuga ngo ishoboye byose, nivyo? Usingiye hirya gato nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu ari muri Data, Data nawe ari muri twebwe. Acavuga ngo munyizere. Imana ishimwe. Iri jambo mwaryumvise? Aravuga ngo jewe ndi mu Mana Data, kandi Data nawe ari muri jewe, kandi natwe bamwakiriye bari muri Kristo Yesu. Tusomera 15 basiri jambo mu gyumve gituma mukwiye kurema. Aho nyene simba gato 15 kuri 4 twumve. Nimugume muri jewe, nanje ndime muri mwebwe. Yego. Nuko ishami ritabasha kwama ubwaryo litagumye mu muzabibu, simbira kundi niko namwe mutabasha mutagumye muri jewe. Simbira kundwe twumve. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose kizobabera kuno. Amen. Fondasiyo y'ubukira kwawe nuko wizera Imana. Fondasiyo y'uguhindurirwa amateka yawe nuko wizera iki? Imana ishimwe cyane. Kandi Bibiliya ivuga ngo kwizera nukumenya neza udakekeranya ibidashoboka ko bishoboka. Umva ukwizera. Mwumvise ukwizera?
ni ukumenya neza udakekeranya ibintu bitameze gute, ibintu bitagirana, bidashoboka. Niko kwizera. Usomye mu Baheburayo igice cya 11 umurongo waho wa mbere niko havuga ngo ukwizera. Yesu yavuze ngo mwizere Yesu, mwizere Data na Yesu mwizere. Kombe kumwizera no kumenya neza udakekeranya ivyo ubona wowe udashoboye ko Imana ibishoboye muri aka kanya. Kandi ndakubwira ukuri, nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo utizera Imana ntahimbara Imana, utizera Imana ntagirane ntahimbara Imana. Bisigura ngo ivyo ugomba ko Imana igukorera. Reka ndababwira, ejo narababwiye yuko Imana hari byiza gukorana namwe uyu munsi, kandi ndabizi mu mwanya ngo mbasenge. Abagwaye mutaha mwakize, n'abantu bari ngaho ejo babonye kugira neza ko Imana. Ni bande bumva bakize ku munsi w'ejo, bahora bameneka imitwe, bahora bafise ibibazo, ejo twasengeye bo bahari impinduka bahaguruke. Abumva bakize bari bagwaye bagafise ingorane z'ingwara, muri bamwe bari babaye nk'abasaze ejo, bari bahuye n'ingorane nyinshi, bovuga ibitari biki. Abakize ku munsi w'ejo, abakize ku munsi w'ejo ni bande? Hagarara pana kumanika ukuboko hejuru. Umuntu wese yumva ko Imana hari icyo yakoze ku buzima bwe ku munsi w'ejo ahagarara. Imana ishimwe. Turababona hari inyuma hose abo Imana yakozeko. Uyu munsi Imana iraza gukora ibirengeye cyane ibyabonetse ku munsi w'ejo. Umva, bisabwa ko wizera Imana, ariko ibihe murimo by'ingorane bibatera kwibagira Imana. Ariko nasomye ijambo ryiza ryanejereje kabisa. Uwitwa Aburahamu yizeye Imana n'umuharurako no kugirana no kugororoka, niko ijambo ry'Imana ryambwiye. Mbere aho hantu hanezereje cyane, ho havuga ijambo rikomeye, iravuga ngo naho yarageze mu zabukuru ntiyigeze adebukirwa, ngo adebukirwe mu kwizera Imana. Naho yarashaje ngo ageze mu myaka 100 atarabona icyo Imana yavuganye nawe, yakomeje kuyizera, kandi mu kuyizera hamuhaye izina risumba ayandi mazina yose. Aho hantu mwahumvise? Tugomba tuwarangize, sinza gusoma ibice byinshi. Hadusomere frere, hadusomere hariya mu Baheburayo katuraba. Abaroma 4 twumva uko havuga. 4 ku murongo wa 3, kandi ngo mbasenge. 4 Abaroma 4 ku murongo wa 3 dusomere. Ivyanditswe bivuga iki? Bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana, ibimuharurako no kugororoka cyane. Yamara ukora ingero yiwe ntiharurwa nk'ubuntu, ariko iharurwa nk'inyishu. Amen. Dusomere ku murongo wa 17 twumve. Mu nyonga z'iyo yizeye, nkuko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi, niyo Mana izura bapfuye, kandi yita ibitariho nk'ibiriho. Aburahamu yizigiye ibitokwizigiwe, ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nkuko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzongana. Amen. Wagejeje ku 19. Kandi ntiyagabanukirwa ku kwizera, maze kuba akaheze, kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe, na Sara yari yaraciye. Ntiyigeze agabanukirwa ku kwizera, naho urukora rwiwe rwaboneka nk'urwashaje, naho yaboneka nk'umutama, naho yaboneka umugore we nk'umukecuru, ariko yizera ubushobozi bw'Imana. Kandi Imana iravuga ngo uhereye isaha nanjye ko yanyizeye natezukirwe bagabanukirwe, nzomugira sokuruza w'amahanga. Yo Mana yo mwijuru. Subira inyuma ku 17 hari akantu numvise wavuze, wumva uko kavuga. Mu nyonga z'iyo yizeye, nkuko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi, bandanya niyo Mana izura bapfuye, kandi yita ibitariho nk'ibiriho. Ako kantu niko kamfashije. Ni Imana
yita ibitariho ntibimeze gute? ariko iyi Mana twoyizera yita Imana nk'ibitari ibiriho ibita nk'ibigizero. subiramo tukumve neza ako kantu je kamfashije naho notaha nako karahagije. kandi yita ibitariho nk'ibiriho yita ibitariho. iyi Mana ubushobozi bwayo kugira neza kwayo yoyo yita ibitariho nk'ibiriho. nicyo gituma navuze ngo raba imbere mu kwizera ubone ibintu utabona wowe ubibone ko biri mu biganza byawe. uyu mwanya urarwaye indwara idakira, tangura urabe ubushobozi bw'Imana, wizere ko Imana ishoboye byose, kandi utangure kubona ko uyu munsi utegerezwa gukira. iyo ibitariho iribona nk'ibihari. jewe niko kwizera nagize igihe natanguze ishengero nabaye umusazi. ubundi mu kwizera bisaba kusara. kwizera Imana ubisaba kumenga uri umusazi. ubundi Imana uyiharuye mu biharuro ngera Imana mu burenganzira ndasezera turaganira inkijije indwara ikomeye cyane yo kuzurinda nivujije mu Burundi biranka, njya mu bihugu byo hanze ndivuza biranka, kandi mu nda bapima bakabura ikintu na kimwe. inyuma yaho Imana irankiza iramarira ngo inkiza imaye condition irambira ngo genda unkorere, maze kwemera ihitigira operation yonyine. maze gusezera ishengero na rimwe ati ngiye gutangura ibikorwa kubera Imana yari yabimbwiye. mpura n'ingorane, nari mu ishengero rinini ry'abantu ndongoye benshi kandi nakunda kurivamo, mbona ni ikibazo ndanagwaye, niho nkikiruka ndibaza ingene nzosubira kubona abantu. mugabo Imana ikanyereka ibihumbi n'ibihumbi by'abantu. yoyo yita ibitariho nk'ibiriho uyu munsi. mu myaka 13 yari kinyereka ibiriho uyu munsi, nanjye ntabibona, yoyibona bizoba uyu munsi aha hantu. ariko Mana yo mwijuru, Imana idufashe cyane. dukwiye kuraba kure mu Mana, dukwiye kwizera kure mu Mana. ubuzima uri muri munsi Imana irabuhindura, birashoboka. ibyo ubona bitarabaho na bya bintu ubona umenga ntibishoboka, hari ibintu Imana woyisaba nawe ubona umenga ngo ntibizoshoboka. ku Mana ibidashoboka, ibyo ubona udashoboka, ku Mana nibyo bishobokera. kandi Imana nijyana n'ubuntu buto buto, ijyana n'ibintu bidashoboka. ndibuka ko numvise mu isi y'imwemu norema ibintu, ntangura gufata abantu, fata amabuye yoba yuzuye nk'ibasi, ndayasanzaza ndayatondesha, ku murongo wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu. ndavuga ngo Mana abana baririmbye amabuye, none wumva ko utari gusara ata abantu mbona, nta n'ugusaba, ntangura mu kwizera, gusara kuva mu kwizera, kubona ibintu bitariho ukabibona nk'ibihano ko kwizera. Mana ishoboze uyu munsi mugende mwizeye Imana ku rugero mutahora muyizera. Imana ishoboze mwizera Imana ku rugero mutahora mugirane muyizera, n'Imana izokorana namwe. narashobora gufata programa ndi munsi y'igiti mu ishamba, ibukorare naka aho ndi umwe, nakorare naka iririmbe, nakorare naka iririmbe, korare ihimbaza Imana itangure ikacijako, nanje nkaguma ngaha nkaguma ngoma amashi numviriza iyo korare atayihari, ariko ndiko ndayirema n'isi y'ibitari. kwizera, haleluya. naraba nk'iminota 5 iheze nkacavuga ngo amen, urakoze. korare ya mbere irahejeje, hashire ko korare ya kabiri. umviriza ko iyo korare yo biri kiraririmba, nkafashwa nkumva umenga jewe mbona abantu ibihumbi n'ibihumbi y'amakorare, mbona abantu amasinzi ihejeje, nkacavuga ati amen, korare naka irahejeje, tuyikomera amashi, amen. munsi y'igiti ndahantu mu ishamba, munsi y'igiti n'amarira menshi nibaza, ndavuga ati Imana nukuri irema ibintu bitari
tuduze cyubahiro cy'umwami Yesu. haleluya. Korale ya kabiri nejeje, ya gatatu nkakoma amashi nkaca ndayisengera, nkaca mfata ngo tugeze ku mwanya wo gutangira amashikanwa, nkaca ntangura gusengera amashikanwa, nkavuga ati korale nakiririmbe ku mashikanwa. Ihejeje nkakoma amashi nkasengera amashikanwa ko atanzwe. Ihejeje nkaca mvuga ati reka rero twumve ijambo ry'Imana, nkaca nsoma ijambo ry'Imana. Ndumwe ariko nkabona ibiriho n'ibitariho, nkabona ndiko ndabwira abantu amasinzi ibihumbi n'ibihumbi. Nabwira abantu ubutumwa bwo kwihana. Ihanye nkasengera abarwaye, ntegeje ishengero rigasohoka, navuga ngo shenguruka murashikanye, bagataha abantu. Ibyo byose nabirema bitahari, ariko mu isi y'intemu nabikwega nk'ibihari. Uyu munsi byarabonetse ntibyabonetse, birahari nta bihari. Uyu munsi dufite amakorale menshi, i Bujumbura menshi, hano murabona ko musa amakorale menshi, n'ahandi dufite amashengero bafite amakorale menshi, ariko icyo gihe nta korale n'imwe yahari. Ariko mu isi y'ukwizera nabona ibitariho nkabona nk'ibihari uyu munsi. Kandi Imana yasezeraniye Aburahamu, Imana yo kwizera, nawe nguremo ibintu bitariho uyu munsi ubireme nk'ibihari. Iki kintu sinzi kucyumva. Urafise ukwizera uyu munsi ngureme ibintu nk'ibitahari, ubibona ariko ibitahari ubibone nk'ibihari. Ushobora kuba uri ngurumba kwa muganga byaranse, hirya no hino byarananiranye, ariko iyi saha nyene wofata ku nda yawe ukarema umwana nk'umukikiye, ukamurema nk'umwosa, mbere ukamwita izina. Ibihari bitariho ukabibona nk'ibihari. Imana yabikorerako hamwe no kwizera igakora igitangaza kidasanzwe. Yatugiriye neza. Mu mwaka uza yifuza ko twoba twubatse ahandi. Numva tugomba kushobora kureba ikirere cy'ikibanza, ukakirema nk'igitahari, ubu nta gihari, ariko ukakirema nk'igihari, ukumva ko kiriho, ukumva ko kihari. Uyu mwanya urashobora kurema akazi ukakarema nk'agahari mu kwizera Imana yo mu ijuru. Ubwa mbere banza umenye iyo Mana. Uyu mwanya ushobora kurema umufiyanse wawe ameze nk'uko ugomba, urugo rwiza rumeze nk'uko ugomba, ukarurema uyu munsi ataruhari, ariko ukamurema nk'uko wifuza ko ruzogenda. Imana yaduhaye ubushobozi, iduha ukwizera, ivuga ngo icyo dusaba cyose ku murongo w'indwi ngo izogikora. Imana ishimwe cyane. Igituma Imana yitwa Imana nuko ikora ibintu bidashoboka, ibyo twebwe tudashoboye. Jewe ndumva ndangije umwanya wo kwigisha. Bane bagira umuzingi, bane gusa, bane. Sawa. Ndashobora kubona abandi batatu canke babiri banyaruke. Munyaruke. Sawa. Abandi bane bagira umuzingi nyuma yabo. Inyuma ye. Mureko. Jangaho hagati. Murashobora kwagura gato, ariko ntimwagure cyane, mwegerane uko. Sawa. Ngomba ndangirize kuri jambo Yesu yatubwiye. Yavuze amajambo ngo naho byoba byarabacanze ntimwezere Imana, nanjye ngo munyizere. Mutuma mwibuka igikorwa kimwe gusa Imana yoba yarakoranye namwe. Mwibuka igikorwa, ibikorwa bingahe? Birashoboka umuntu agacika intege, birashoboka ukadendebukirwa. Aburahamu yageze mu zabukuru, arasaza, aradendebukirwa, ariko ngo ntiyapambukiwe, ntiyadendebukiwe, agumana ukwizera ubushobozi bw'Imana. Naryohewe cyane. Aba bantu ijambo twatanguriye ko ryavuze ngo nimuhagarike imitima, mwizere na Data. Hamwe ku 15 havuze mu yandi majambo yavuze ngo
bariko baramubaza abayuda n'abafarisayo baramubwira ngo uyumve iyo ubonye jewe uba ubonye Imana kandi ubonye Imana ababonye jewe. Umukristo mwiza yubaha Imana akijejwe agororoka mu ndani. Haleluya. Uyu n'umukristo uyu n'umukristo mwiza yubashe Yesu, yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Amaze kumwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, akihana akatinya icyaha akavavanwa n'icyaha. Ntabwo ari Fulgence gusa, ubu ni Maître Fulgence, ariko uyu munsi na Maître Fulgence yitwa Yesu, yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Mu yandi majambo, kwihana ibyaha ugahindukira mu Mana, nusigara ari wewe, uba winjiye muri Yesu. Si wowe uboneka rero, haboneka Yesu. Kandi si Yesu wenyene aba ari umwe, Yesu nawe aca yinjira muri se yamutumye. Muriko muranyumva? Nukuvuga Imana iri mu butatu. Uyu mugabo rero ari mu Mana, ari mu butatu. Yakiriye Yesu yatumwe na Data. Hanyuma amaze kwakira Yesu, bivuga ngo ubonye Data. Yesu aravuga ngo ubonye jewe ubonye Data. Abigishwa bariko baramubwira ati wewe uvahe ugajahe, twereke iyo umva niyuja. Aramubwira ati iyo ubonye jewe. Baramubaza ati twereke so. Arababwira ati ubonye jewe ubonye Data, kandi ubonye Data ubonye jewe, kuko jewe ndi muri Data, Data akaba muri jewe. Haleluya. Abantu bakiye umwami n'umukiza barahiriwe, batere haleluya. Ngo rero ni Fulgence yakiriye Yesu ari muri se, Yesu ari muri Yesu ari muri Fulgence, Fulgence ari muri Yesu ari muri Data. Haleluya. Yesu ari mu bintu bitatu. Nababwiye ngo Imana yogufasha ukamenya ibi bintu, wacuhagarara kuri rya jambo, wacumenya ni kuki Yesu yavuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu ariko munizere. Yarazi igituma avuze ngo ntimuhagarike imitima. Yavuga ngo umuntu ari muri jewe akaba muri Data, aba ari mu gikomangoma, nakwiye guhagarikwa umutima n'ikintu icyo ari cyo cyose. Mu yandi majambo, ari Fulgence yakiriye Yesu ari muri we, kandi Yesu ari muri Data. Nguyu rero yibereye aha, bisigura ngo uyu araha. Aha naho hariho protection ya Yesu. Aba bantu bana bamuzungurutse ni Yesu acazigama ariwe. Nukuvuga ngo aba barazungurutse. Bibiliya yavuze ngo uri muri Yesu aba muri jewe, nanje nkaba muri we. Imana ishimwe cyane. Duduze icubahiro cy'umwami Yesu kumamo. Haleluya. Ngura yibereye muri Yesu, yakiriye Yesu rero uni Yesu ara protege. Uri muri Yesu, Fulgence ari muri Yesu ari muri Fulgence, acazigama. Uyu muzingi ni wa Yesu, uyu muzingi ugira kabiri ni wa Data wa twese. Uyu nukuvuga ngo ari mu Mana, uyu ni umuzingi wa Data wa twese. Uyu muzingi w'Imana Data ari muri Yesu nawe aca murinda. Kugira ngo ushikire uyu urinda kurengana Yesu ukarengana na Data. Ni kweli? Hingo wowe uri umbabarire, icyo ngiye kukubwira si cyo kiri. Mugabo tufate kuri intumwa watumwe, kuko mu bihe tugenda ducamo hano mu isi ibidushikira hariho plan ikorerwa kwa Shetani. Hanyuma bakaca biga umuntu aza gushitsa iyo plan, naho yoba ari umurozi agomba kuguha isumu cyangwa agomba kukwica, bibanza kugirwa hariya kwa Shetani. Ujya muntu twomwica gute? Shetani akacaza mu badayimoni akaca araba uwo yobituma kugira ngo akuroge cyangwa agukoreshe. Nimba ari ugukura mu kazi nuko bimeze. Uyu rero ni intumwa ije kurondera Fulgence, yatumwe ko Fulgence ategerezwa kumugirira ibyo agomba. Ubu nukuvuga ko Fulgence ari hano yibereye muri Yesu. Imana iguhe kumuma mu Mana Data wa twese. Kandi ari muri Yesu nawe ngo acabwira Data. Aha Data uni Yesu, uni Data ni Yesu, n'uruzitiro rwa Yesu, n'uruzitiro rw'Imana Data. Murabona uyu muntu adakwiye kugubwa neza ari mu Mana, ari muri Yesu akaba no mu Mana. Ni kubera iki uri kubahagarika umutima kandi uri muri Yesu? Wowe ugowe cyane.
Yesu. Nuko rero wewe uhawe misiyo y'umuntu aguhaye misiyo kugira ngo umukurireyo uriya umuzane umujyane ahantu wifuza, cyangwa agomba gupfa cyangwa agomba gukorerwa ibintu bibi, utegerezwa kumukurayo hariya ari. urabona kandi bagutumye gutegerezwa kugikora. Gerageza egerana, imera nk'abegerana niho mugira ingufu, imera nk'iporoteje inzira zose ziba. Kandi Fulgence waba yireye amahoro, Fulgence ahari ariko arasisita gusa, nta ntambara. Hari ibihe tubamo tudasubira kurwana iyo turi muri Yesu, birengana tukabyihoza, izurirana tukabyihoza. Yesu ari ku kazi, Data ari ku kazi, twebwe tukaguma twisengera gusa. Aho hari urugamba rukomeye ariko warukwiye. Ntuhagarike umutima niba uri muri Yesu Kristo, ntuhagarike umutima, ntuhagarike umutima, ntuhagarike umutima, ntuhagarike umutima. Bamutumye uraricaga mugabo, urarica. Genda urondere uwundi aza kugufasha, genda urondere. Ni nk'uko ashobora nawe guca asaba raporo igihe abona ibintu bikomeye cyane. Haje raporo, Data na Yesu nabo bashobora gusaba iyindi raporo, ariko hari abantu bariko barangurukirana. Nibabona tugomba gukomera barasaba raporo. Uko uwaza gusaba raporo kuri shebuja, niko Fulgence ari muri Kristo, afise abamarayika, afise ingabo, ari muri Data wa twese, nawe bibonera kure urugendo rwasuka. Mwavuga ingene mubigenza bariko barapangapura, ariko uko babipanga Data na wene n'abamarayika n'abakerubi n'abasarafi nabo bariko bari mu nama y'ubwenge, bariko barabibona. Ni ukuvuga ngo inzira zose wecamo. Uru ni urugamba rero rudasanzwe ku bantu bariko. Fulgence wabahaye, Fulgence wabahaye, arakingiwe, 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 arakingiwe. Mukobera amashimwe. Amashimwe Yesu, haleluya. Sawa 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 sawa. Motuma bapfa ako Fulgence apfa, motuma bapfa ako Fulgence apfa. Nabivuze ngo motuma bagira gute ako Fulgence apfa. Mbega murabona Bibiliya ivuga ngo kuko Yesu yapfuye akazuka akarangiza byose, ko atagipfa ngo ahereyo, natwe ntituzohera. Kuko yanesheje ashobora gutabara bariko baragera gezwa. Siko ijambo ry'Imana rivuga. Shaka mwisubirire mu bibanza. Kuko Yesu yanesheje ngo ashobora gutabara bariko baragira gute, barageragezwa. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ntuhagarike umutima nimba uri muri Kristo Yesu neza. Mbega wowe uri muri Kristo Yesu, warahevye ibyaha, warahevye ubusambanyi, warahevye inzigo, warahevye amacakubiri, warahevye ibintu byose, warahevye. Nimba utarabiheba, nimba utarinjira muri Kristo neza, barukwiye kwinjira muri Kristo Yesu. Niho hari ubuhungiro, niho hari amahoro, niho hari kunesha, niho hari gutabarwa. Nasomye ijambo riranezera ngo yotuma atanga ingabo ibihumbi bigapfa ku bwawe baramwakiriye neza. Humura, abarozi barahari, abakwanga barahari, abasi barahari, abakubabaza barahari, abakurwanya barahari, abarenenenya barahari, abatagomba gutera imbere barahari, abatagomba ko wapfasa barahari, ariko mu ijuru naho hari Imana. Imana irahari kandi ifise misiyo ku bwawe, kandi yaje ku bwawe.
reka nsabe rero abazi kugira ngo banyegezwe mu Mana neza. Ngombaza uri mu byaha cyangwa ni wari bwakizwe cyangwa ni bwo bwa mbere ukijijwe, wamenye neza yuko mu Mana ari utabarirwa, haguruka ndagusabira imbabazi. Nimba uhari uri umubeshi, uri umusambanyi, uri umunyanziko, urakora ibintu ibyo ari byo byose, ibyaha nta muntu n'umwe atabizi, abantu babikora babizi, kandi uhereye isaha uhera ibyo byaha, kuko uri kurakorera ni shetani. Mu byaha Bibiliya ivuga ngo ibyaha nta muntu n'umwe akora icyaha ari uw'Imana. Iyo umuntu wese akora icyaha ni uwo kwa shetani. Nimba wamaze kumenya neza yuko mu mutima wawe hari ibyaha bituma Yesu ataba muri wewe, shira amaboko hejuru ndagusabira imbabazi. Reka dusengera aba bantu biyumva ibyaha ariko acaboneka nk'umugororotsi. Aba bantu ni babandi warema bagirira imbabazi, baharira utabaharuriye, batunganye mwami mu izina rya Yesu. Aba bantu bagirira imbabazi, umutima wabo usubire kuronka amahoro, umutima wabo usubire gutekana, bagirirwa imbabazi Imana. Babonye ko ibyaha bakoze atakindi cyiza na kimwe kirimo, turetse murakoze ndagushimiye kudukingira. Kandi aba bantu Bibiliya yambariye ngo ubonye ko amaraso ntusubira kumwita umunyabyaha, ucumwita umugororotsi. Urakoze kubagirira imbabazi, ubuntu n'amahoro n'imigisha bane nabo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Hari umuntu ashobora kuba ari mushasha atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza neza, kandi akumva by'ukuri ko ibyaha ariko arivayangamo ari byinshi by'umurengera, akumva yuko agerageza guhera ibyaha bikanga, akumva ko ari mu ibohero ryamuboshe, akumva akeneye deliverance yo kubohoka. Uri mushasha uboshwe, uragomba kubohoka. Niba by'ukuri urumva uboshwe n'ibyaha ukaba ugomba kubohoka, nagomba ndagusaba uhagarare mu buryo special ndagusengera. Wewe uboshwe n'ibyaha kandi byananiye, igoruze hano imbere. Wewe uboshwe n'ibyaha byananiye guheba, ugwana intambara zose bikanga, ndagomba kugusengera. Uri mushasha, uraboshwe n'ibyaha, uragomba kutabama, uragomba kuronka amahoro, uragomba kuruhuka. Abadayimoni bagukoresha ibyaha uko bagomba, ugiye gusambana ubugiye, ugiye kwiba ubugiye, ibintu byose urabikora, ariko ugomba guhinduka ngo ube umwana w'Imana, ube icyaremwe gishasha, ube muri Kristo Yesu. Ndagomba kugusabira imbabazi kugira ngo Imana ikugirire neza cyane. Ariko aho nimwokomera amashyi Umwami Yesu, kubona abantu bahora bakora ibyaha bagomba guharigwa, bashasha bagomba guharigwa, nimwokomera amashyi Umwami Yesu. Urizi gukora ibyaha kandi ibyaha bibi bikurusha kandi bikugirira nabi, ariko ugomba deliverance, ugomba kubohoka kugira ngo uhebe ibyo byaha. Ndagomba kubasengera aba bantu, ndagomba kubasengera mbere n'abadayimoni bo bari muri bo bace babarekura mwaka kanya nyene mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Mumfashe nk'ishengero tuduze icyubahiro ku Mana, kubona abantu bagomba guheba ibyaha bagahinduka. Abantu bazosubira kugora abagabo babo, ntibazosubira kugora ababyeyi babo, ntibazosubira gutera intambara. Ibyaha byose byakiye nk'umwami n'umukiza, ndakwakiye ngo umbabarire. Narakoze ibyaha byinshi kandi shetani ntacyo yampembye, nguma ndonka umubabaro n'agahinda, ariko uyu munsi numvise ijwi ryawe, numvise ijwi rimbwira guhera ibyaha. Urampamagaye ngo nze muri wewe kugira ngo nzitirire rwa ruzitiro nabona. Ndasomba amaraso yawe asubire kuboneka k'uyu mwanya. Ndagomba guharirwe mu buryo budasanzwe, kandi uhereye isaha mbicaremwe gishasha, kandi uhereye isaha umfute mu gitabo cy'imanza, unyandike mu gitabo cy'abagororotsi. Nambure kugusenga no kukubaha, utambure kunkoresha nk'umukozi wawe. Inyuma y'ibi nzobane nawe mu gihugu cyo mu ijuru.
urakoze kumparira ibyaha, urakoze kumbabarira ibyaha, urakoze ko ibya kera byose byibagiwe hakaba haje bishasha mu izina rya Yesu. Mana ndasengera aba bantu, reka ubushobozi bw'Imana bukore, reka inkomezi zawe zikore kuva na kera abo wagiye kure. Ndategeka ubushobozi bw'amadayimoni barekure mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'abatari abasenzi mubegere abo bakaha mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'abatayimoni, ndategeka imbaraga z'indwara zibarekure. Abadayimoni baraboshe babate mu izina rya Yesu, babate mu durukije umuriro w'Imana, durukije umuriro w'Imana, durukije umuriro w'Imana. Nimba hari umuntu mubona ahagaze atara mumwegere gusa, sohoka abadayimoni, sohoka abadayimoni, sohoka ubushobozi bw'Imana mubarekure, ubushobozi bw'abadayimoni bubatemo, ubushobozi bw'Imana mubakoreko, Imana nkorera, Imana ibakize, Imana ibakize, Imana ibakize, Imana ibakize, Imana ibabohore. Ubushobozi bw'Imana nkorera, ubushobozi bw'ijuru mu izina rya Yesu. Ubushobozi bubakize, ubushobozi bubakize, ubushobozi bubakize. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zibakoremo. Umuriro w'Imana ukore, umuriro w'Imana ukore, umuriro w'Imana ukore, umuriro w'Imana ukore, umuriro w'Imana bakoreko, umuriro w'Imana bakoreko, umuriro w'Imana bakoreko. Mu izina rya Yesu turabasengera, 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 turabasengera. Sohoka, 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 sohoka. Munzane hano, ntadawe ngaha, munzane hano imbere, mbere ntadawe ku itapi, mushire ngaha ntadawe ku itapi. Mu izina rya Yesu ubushobozi bukora, ubushobozi buhora, ubushobozi bw'ijuru, ubushobozi bw'amaraso ya Yesu, ubushobozi bw'amaraso ya Yesu, ubushobozi bw'amaraso ya Yesu, ubushobozi bw'amaraso ya Yesu. Mana turabasengeye abo bantu bakiri indwara, abo bantu babohoke, abo bantu babohoke, abo bantu babohoke. Ibyari bibaboshe birarekure, inkovu z'abadayimoni zari zibaboshe turazirukana, turazirukana mu izina rya Yesu. Bakira igitangaza, bakira igitangaza, bakira igitangaza, bakira igitangaza. Jesus is fire. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, ubushobozi, ubushobozi mu izina rya Yesu. Ubushobozi, ubushobozi, ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bw'amaraso ya Yesu. Umukoreko, umukoreko, umukoreko mu izina rya Yesu. Turabohora ababoshwe, Mana batabare, Mana batabare, Mana batabare. Abadayimoni bari baraboshe, indwara zose zari zababoshe zibarekure. Ikiganza cy'Imana kibane nabo mu izina rya Yesu, mu izina ibyo bintu birimo bisohoke mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubushobozi, ubushobozi bukiza, ubushobozi bukiza, ubushobozi bukiza, ubushobozi bukiza. Mana ndabasengeye batabare, Mana abarwayi bakize, bakize mu izina rya Yesu, bakize mu izina rya Yesu, bakize mu izina rya Yesu, bakize mu izina rya Yesu. Abari barwayi bakize, ndagenda hano n'urutsi umuriro w'Imana, n'urutsi umuriro, n'urutsi umuriro. Ubushobozi twahawe, mu bushobozi twahawe bwo kurandura, bwo guhagarika ibintu byose byabarondera, birazimangana mu izina rya Yesu, birazimangana. Indwara zo mu mutwe, indwara zo mu nda zizimangane mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, umuriro w'Imana, imbaraga z'Imana, ubushobozi buhoro, ubushobozi bukiza, ubushobozi bukiza aho zitari, ubushobozi buhindura ibintu. Mwami twabaye gutabara, twabaye gukiza, twabaye muri gishu, twabaye muri bihe, twabaye gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Turagushimiye kuko ibitangaza. Ikiganza cy'Imana kibane nawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mwebwe mwese duhejeje gusengera abatarakira, abarwayi gusa, kandi ndaza kubakenera mu wundi mwanya. Abumva bakomeye basubire mu bibanza, hasigara abo bumva bagwaye. Nari mvuze abumva ko bakomeye bose
basubire mu bibanza, hasigara abo bariko barasengera. Abumva ko bakomeye basubire mu bibanza, cyangwa bose baragwana. Basubire mu bibanza abandi bose. Reka ndabasabe. Wowe ndaza kugusengera hanyuma. Abandi musubire mu turabasengeye ubushobozi buhora, ubushobozi bukiza, ubushobozi bukinjira aho tutari. Ndabasengeye, tabara aba bantu, bohora aba bantu, babashwe na shetani, babashwe n'indwara, mana bakire. Shetani yazindamitse n'izina rya Yesu rimufashe hano. Umuriro muzane hano basi mumukure mu ntebe mu izina rya Yesu. Ubushobozi bukora, ubushobozi bubohora, ubushobozi butabara. Yesu genda mu bantu, genda mwami, kora ku muntu, igaragaze ku muntu wese agwaye hano, ave ngaho akize, ave ngaho abonye ukuboko kwawe. Imana, abagwaye kansera, abagwaye diyabete, abagwaye transplantation, izina rya Yesu turabasengeye. Ubushobozi bubohora, ubushobozi bukiza, ubushobozi ukize acasubira mu ntebe. Ukiza mu izina rya Yesu, bohora abantu n'iyi minota isigaye. Indwara zose zibakize, indwara zose barwaye bazikire mu izina rya Yesu. Pasiteri arashobora kubakorako, jewe ndasenga gusa mu izina rya Yesu Kristo. Kora ku buzima bwabo, cyangwa hari n'abasenzi barashobora gukora ku mitwe. Ijambo ryawe rivuga ngo muzorambika ibiganza ku bagwayi bakire. Turabarambitse ku biganza, tubohora, twirukana abadayimoni, twirukana indwara, twirukana ibisigo. Umuriro w'Imana, ubushobozi bubohora, ubushobozi bukiza. Murekure indwara zose zo mu nda, indwara zose zo mu magufa, ibyamuboshe turabyirukana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu.
ubushobozi bubohora, ubushobozi bukiza, ubushobozi butabara, ubushobozi buca inzira aho zitari. Uyu muntu yazingamye, ndamusengera mu izina rya Yesu, ndamusengera. Uyu ni nde yamuzanye? Agwara gute? Ubu yakiza ariko yabohotse. Tekana mama, Imana irakugira neza, ruhuka. Yesu arakugira neza. Nizina uyu mwana mugabo arashushe, none kutamujyanye kwa mugabo ye. Uri Imana y'amahoro, ubushuhe buhagarare. Ndamusengeye mwami, umugire neza muri byose, kiganza cy'Imana kibane nawe. Urakoze mwami, kuri Imana amasezerano, mu izina rya Yesu, amen. None we barakujyanye kwa muganga kubera cyane uramurekura, wari wamuboshe. Ndategeka ubushobozi bwo sohoka ibiri mu nda, musohoke mu izina rya Yesu. Sohoka mwegeze ngaha, ntadahwe ngaha kuyantuze. Urasohoka wa mpemu mbiwe uri mu nda, sohoka mu izina rya Yesu. Ndagutegeka mu izina rya Yesu, turamusengeye, sohoka. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, fata uyu muntu, mufate cyane, ntibikubite hasi. Ubushobozi bw'Imana bubohora, ubushobozi bw'Imana bukiza. Fata ujya mu mukobwa, mumwegere mu izina rya Yesu Kristo. Turabasengera, twirukana abadayimoni, twirukana ibihembo biziri muri bo, twirukana ibisigo mu izina rya Yesu byaraboshe. Turabasengera, twirukana amapepo yababoshe, abagira abasazi, abagira kwirukanga. Turutse umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zibabohore, imbaraga z'Imana zibakize, ibisigo bibarekure, ibisigo bihunge. Ababenegihugu baboshwe na Shetani turabirukana mu izina rya Yesu, turabirukana n'abanye. Umuriro w'Imana wabaturiye, 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 umuriro w'Imana wabaturiye mu izina rya Yesu. Umuriro urahiye, urahiye, urahiye. Ibyo bari barabazirikiyemo ngibyo birahiye, birahunze mu izina rya Yesu. Impamvu zose za Shetani zirabarekura, basubire kuronka amahoro, basubire kugirirwa neza. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mwambike neza. Mu izina rya Yesu turamusengera, yakire igitangaza, yakire kubohoka, yakire kugirwa neza n'Imana. Ubuntu bwawe bugaragara, turamusengeye umuriro w'Imana mu izina, ubaturira mu izina, babohoka mu izina, Satani ahunga mu izina, abadayimoni babarekura mu izina, turabasengera mu izina, babohoka mu izina, ikiganza cy'Imana kibane nabo mu izina, ubushobozi bubakoreko mu izina, imbaraga z'Imana zibatabara mu izina, mu izina. Ndamusengeye mu izina rya Yesu. Shetani yakuriwe akure mu izina rya Yesu, amahoro agirwe neza n'Imana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mana ndamusengeye, Imana ishoboye byose, Imana itabara.
Amashimwe n'ibibazo yasize asange wabitunganije ubwiza bwawe mwami bukayanganira abo waremye maze akaruhuko keza kabe mu mitima y'abakwizeye bose turahezagiye abarabashitsi babanye natwe kandi turabasengeye umunezero bakura hano urushize kwaguka mu buzima bwabo aho bazovuga bati hari intango shasha kandi n'abasangwa ubagirire neza izo bakoze umwe wese umwongereze umusubiza aho yakuye amahoro yawe aruta uko yomenywa n'umuntu wese ashibamira imitima ya bose uhereye none kugeza ibihe bitazoshira kuko mama